n'ibitero by'amadrone urumva neza ko ubuwunya n'u Rwanda wagize nte wabijemwo bambe Amerika yabijemwo Amerika nishobora kwihanganira hano hantu kubera ko hano hantu Amerika nabo kuhatakaza n'uruhombo rukomeye ku gihugu ca Amerika bisigura neza ko imigwano itegerezwa kuba mugabo abantu badukurikirana no babwira ko imigwano imaze imisi ihaba M23 canke mu RDF bariko barakubitwa cyane ari naho nabonye Kagame canke indongozi z'u Rwanda zashize ingufu zikomeye cyane hano hantu kugira ngo ntibagirane ntibahatakaze ariyo mpamvu ubu no babwira ko noshobora kuvuga ko u Rwanda rwazanye ibigwanisho byose sindamusiga by'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo baza kugira ngo Rubaya bayigaruriye kandi hano hantu kuri centre Rubaya nabona ukuntu ama activité ngenda tuvuge ko ari aga centre ville ka Rubaya ko aga centre ville ka Rubaya rero uvuye ngaha ngira abantu bayibonye muri Rubaya ama activité karakogwa ubuzima ari sawa rero uvuye ngaha uje ahantu mu birombwe ibirometero bike cyane ubu tuvuge ko muri Rubaya rero umutekano ni wose wazarendo uko tubonye abanyagihugu bako bari degenze umutekano. Hello guys, mumeze neza Soneri Carlene Alu comme d'habitude misomferi gwamenye musomeno maso yinyana. So guys, turabaramukije cyane twongera twakira John Mabu. John Mabu, welcome. Yes, turabaramukije cyane abantu bose badukurikirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi. Mwe gukora subscribe, nasabone kuri urubuga rwacu kugira ngo tubanaye dutera imbere cyane. Turamaze kuba umuryango w'abantu benshi cyane. Nawe rero uri mushasha karibu cyane ugire sabona akugufurika ari ngaho kandi ko kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane gose. So nizere ko nawe rero umeze neza imbere yuko tuje mu kiganiro nyezina cyenda meze neza size nawe natwe turameze neza cyane uno musara makuru aryoshe cyane amakuru aryoshe cyane ashushe abakongomani vraiment mwiruhutse umukongomani karaba inombonesha kure yacu yiruhutse amatwansumira ngo muri Rubaya hashushe muri Rubaya M23 bayihinze muri Rubaya byashushe barayikubise no kugesera buradutse ico wakitubwira kwiki muri Rubaya hamaze imisi hari imigwano ikomeye cyane abantu bose badukurikirana turamaze tubabwira muri Rubaya hari ahantu hari strategique cyane ku gihugu cy'u Rwanda igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kimaze imyaka myinshi kiri hano hantu babwira ko bujya muri Kongo ahantu hambere u Rwanda wari rwarashinze imizi canke u Rwanda rwagize akarima kabo ni ngambo Rubaya n'ahantu hava ubwoko bwishi bw'ubutare ndaguba amakorta n'ahantu hava amabuye y'agaciro akora amatelefone amamashini amabateri iki niki mbega tuvuge ko muri Rubaya ariho hava inzahabu nyinshi kurusha ubundi buce bwose bwo muri Kongo muri Rubaya navuga ko u Rwanda hamwe gutakaza Rubaya kuba rutakaje ikintu kinini cyane ku buzima bw'u Rwanda kuko hano hantu birazwi neza ko ndibuka ko mu myaka ishize u Rwanda rwarigeze kuba ari igihugu ca mbere cimba amakorta cyane mu Rwanda n'ahandi yava atari ngaha rero hamaze imisi hariko habera imigwano ikomeye cyane kugira ngo leta ya Kongo ihisubize mugabo yandi majambo bisigura ko Amerika ariyo ihakeneye kubera ko mu misi yahera muribuka ko Tshisekedi yigeze kugenda kurondera Trump ati mugabo ni guturungika President Paul Kagame kunyicira abantu kunyiba kureke tutodiringa nk'abantu babagabo kugira ngo hano hantu ndahaguhe biciye mu mwumvikana abantu banje bareke kugirane kuhatikirira neza cyane warabonye ko na Trump yavyemeye na Trump aravuga nti umugabo araciye ubwenge yanyemereye amabuye y'agaciro agereka kuvuga Rubaya hano Rubaya abantu bose badukurikirana bamenye neza ko ariho Wiringoma yasize iki yasize ubuzima yashize ubuzima hano hantu hamaze gutakara aba M23 canke abasirikare b'u Rwanda ni benshi bamaze kuhatakariza ubuzima benshi bamaze kuhatakariza ubuzima bivanye nuko
hakunze kuba ibitero bikomeye cyane mbere harimo n'ibitero by'amadrone ibitero by'amadrone urumva neza ko ubuwunya n'u Rwanda wagizente wabijemwo bambe Amerika yabijemwo Amerika nishobora kwihanganira hano hantu kubera ko hano hantu Amerika nabo kuhatakaza uruhombo rukomeye ku gihugu ca Amerika bisigura neza ko imigwano itegerezwa kuba mugabo abantu badukurikirana no babwira ko imigwano imaze imisi ihaba M23 canke mu RDF bariko barakubitwa cyane ari naho nabonye Kagame canke indongozi z'u Rwanda zashize ingufu zikomeye cyane hano hantu kugira ngo ntibagirane ntibahatakaze ariyo mpamvu ubuntu babwira ko noshobora kuvuga ko u Rwanda rwazanye ibigwanisho byose sindamusiga by'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo baza kugira ngo Rubaya bayigaruriye kandi hano hantu ku bantu bakurikirana icane geopolitike hatamusize Kagame mu bibazo hariho hantu hashobora guhonyene gushira ibibazo Kagame akaja mu bibazo bikomeye cyane kubera ko Prince aguma ahangana cyane Prince aguma hagwanira cyane hano hantu Prince aza gutuma igihugu ca Amerika kigirane Prince aguma hagwanira cyane Prince igihugu ca Amerika aza gutuma kigirisha vu cyane kikamukuraho ku nguvu mbega tuvuge yuko u Rwanda ubu rugira ruhangane n'abanyamerika u Rwanda ntirushobora guhangana n'abanyamerika kubera ko nigo bishobora ahubwo u Rwanda ruraza guhura n'ibibazo bikomeye cyane rukaguma ruganganira canke rukaguma hano hantu rukaguma rushaka gukoresha ingufu kugira ngo rugume hano hantu kubera ko hano hantu nkuko natangwe ndabivuga hano hantu nta Tshisekedi haye abanyamerika Prince rero gumugwana uhagwanira uri kugwana n'abanyamerika eske Kagame il va résister ashaza ku resista kuguma hano hantu nico ko nibuke neza ko hari amasezerano yaberi Washington akora Kagame ngaha muri Kongo ugeze no saha amezi ashika kuri atararangiye Kagame akiriyo Kagame akiriyo ibere n'ibintu bigiye gutuma Kagame ava muri Kongo ku ngufu canke ku neza si ku neza ku nabi Kagame arava muri Kongo kubera ko hano hantu haranyerera kandi mwibuke neza ko Kongo ifitaniye amasezerano yo gukorana mu by'ubutunzi na Amerika ariko ntushobora gukorana mu by'ubutunzi na Amerika mu gihe igihugu kirimo ibibazo by'umutekano Kongo yarasinye amasezerano yo gukorana na Amerika mu bya gisirikare urumva mbega tuvuge yuko mu gihe umutekano woba utaraboneka muri Kongo abanyamerika baziza kubafasha kugira ngo umutekano uboneke barafitaniye amasezerano ya gisirikare y'ibya barafitaniye amasezerano y'ibya gisirikare kubera ko n'amadrone nibaza ko inguvu Kongo ifise umwanya nibaza ko irikize habwa nande na Amerika kubera ko hari amadrone ari kamerera nabi cyane abasikare b'u Rwanda bori kandi abashemwe abantu babone ahari kuri centre Dubai nabona ukuntu ama-activité tuvuge ko ari aga centre ville ka Rubaya ko naga centre ville ka Rubaya rero uvuye ngaha ngira abantu babibonye muri Rubaya ama-activité karakogwa ubuzima ari sawa rero uvuye ngaha uje ahantu mu Birombwe ni birometero bike cyane ubu tuvuge ko muri Rubaya rero umutekano ni wose wazarendo ko tubonye abanyagihugu bako bari degemye umutekano ni wose M23 yarahataye yaromotse M23 yamaze gutsindwa naho bari ngaha no kwidadira gusa kwidadira kugira ngo ubuzima bubandanye bugirane bugenda neza kuvuga ubu bari muri kaka system ngo gutera igere rya nyuma bari mu igere rya nyuma gutera igere rya nyuma no kuvuga ko mu bisanzwe u Rwanda waratsinzwe vraiment ivyo ntitworeka kubivuga u Rwanda rwaratsinzwe rumaze gutsindwa ruca ruguma rugira ico bita amarobing kugira amarobing ni kwa kuntu gutarataza kugenda mu Barabu kuzana utundi dukontra dushasha kugirane Marcos Rubio uno secrétaire général wa États-Unis aherutse kuvuga ko kuva muri Kongo Kagame atari ibintu byo kugenda buke aho nyene waca bikora ibintu byo gufata byo gufata kanya rero namba umwanya kugeza umwanya Kagame atarava muri Kongo
hano hantu hashobora kuba Rubaya nico kintu Rubaya reka mvuge ko ari ikintu kije sindamusiga kuri Kagame kubera ko Rubaya n'abanyamerika ego rero namba kicidadira kuva muri Kongo ego my friend nyimba kicidadira kuva muri Kongo hano Rubaya arahava ku nguvu kuko umunyamerika ntakina kandi abantu ntibitege ko Kagame agiye kuva muri Kongo ku neza oya Kagame azuva muri Kongo ku nguvu kubera ko ibwirwa nuko amaso atukuye yego ya rero no kuvuga ko arava hano hantu ku neza canke ku nguvu bon turabonye yuko muri Rubaya hafashwe mbega mu bisanzwe ubu FARDC niyo igiziki FARDC ni ya control hamwe na ni ha control wazarendo yasabye FARDC kuyokoresha ahantu niho nagiranze yokoresha drone kugira ngo operation zihute cyane kubera ko wobo Masisi baramaze kuhava hashikiwe Rubaya no kuvuga bakava Rubaya bagenda Igoma ni birometero 25 umva kari hatonya cyane yego no kuvuga ko bobo wazarendo basaba FARDC ati koresha ibitero sindamusiga byose kubera ko n'u Rwanda rwazanye ibikoresho sindamusiga hama dukubite duhejeje iyi Rubaya tugende Goma naho kugira nte nibutsa abantu ubu nta activity nimwe igikorerwa muri Goma canke Bukavu ubwoba bw'amadrone kubera ubwoba nta active umva amanama ibaze ahantu wafashe imiji nk'ijya nturi capable gukoresha inama nturi capable guhamagara abanyagihugu babwira iterambere ryabo indongozi zonyene ntiziri capable zo kugira no kuvuga ubunye babayeho bagenda bihishahisha bagenda binyegeza no kuvuga ko baramaze gucika inguvu kuva wiri ngo mapfuye vraiment ibintu bya bimeze nabi namaze kiba ntaki so no kuvuga iki rero ubushangu bameze nk'impere zitwaye tsagira bungere byaramaze kugira kurazi ko na ntuzenya na n'uyu ntuzenya Joseph Kabila abayeho mu bwoba kwishahisha ari we yari sponsor mukuru ari we yatanga ibigwanisho ari we yatanga amafaranga murazi ko ariko gufatirwa ibihano amabanki we yarafashwe amafaranga arafatwa amazi arafatwa no kuvuga ubu nta kintu na kimwe yemerewe gukora hanze y'u Rwanda no kuvuga yari mu Rwanda yihishahisha yinyegeje no kuvuga Eve turabona kwisambura bayisambura mu by'ubutunzi mu bya gisirikare ubu nishobora kurokirita gisirikare ubu ntishobora gutanga amafaranga ku bagwanyi bayo ukuvuga ko ni kwa kuntu ko kwidadira yego reka tugushimire cyane John Mabo reka nshimira abantu bose badukurikirana reka tugira umuryango wagutse turabakunda cyane twongera dusaba n'abantu bafite intererano bongera bashira muri commentaire intererano canke abantu bifuza kuja muri groupe yacu ya WhatsApp no munsi tumaze igihe tutabaha link ya groupe ya WhatsApp twagarutse kubera ko turashaka kwama tubaha amakuru ari update ushobora kwinjira muri iyo group kwinjiramo ndani kugira ngo ube umuryango wacu kugira ngo amakuru iyo ugiye muri group ya WhatsApp yacu amakuru akugeraho directement so thank you so much kabisa ciao